iriho abantu baranyobeye uzurabe wabuze abantu bagendera iwawe urabura n'udutebo bicaye ukaja gutira kubera bumvise tangazo rakifu mugabe igihe wari umugwaje ntawaje ukija kumugemurira wari wenyene kandi bari bazi ko agwaye mugabo tangazo rakifu tu ivuge nababe ngo bahora telefone ntibitabe bakaguhenda ngo bari mu nama abantu bakaguhenda ngo oya uwo munsi urahubwira ngo condoléance mbega none bikurikira bizosha bigenda gute guhambaga abantu baragahezagirwa n'Imana Imana ishimwe cyane umuntu agapfa yishwe n'umuti kubera umuti muganga yamuhaye umusaba kurya akawurya agacabura icarya noneho wa muti ugaca umusonga gahwera abo basengana bene wabo mu muryango noneho amakonjerate yuzuye amafi n'inyama z'impene n'iz'inka bariko basuka ku gahinga ngo bashiremo izindi zaboze uwundi yabuze icarya ariko nihagera guhwera uwo munsi umuryango ucukorana urabe ico wokora ati turavye kameme yari wacu yari uwacu dukwiye kumushingurana iteka kame kubw'icubahiro cy'umuryango bagacavuga ati rero reka turaya ubu rero no mu kumpanda haradusa amaparaseraga hariho ahabanciye aha naho abandi bamwaye naho abandi nyene kwa kundi Imana ishimwe cyane cavuga ati rero urabona ukuntu byo dutera isoni kameme tumujanye harya kubera nk'abanaka bazoduherekeza bazoza kudufasha duce turaba isandugu y'imiliyoni 3 tuyigure ubundi agacavuga ati duce tukubitira haya kwa Beninda turabe costume n'ikirato kiza bagaca bakamwambikira umiliyoni kuva ku ishesheti gushika ku ikaruvati hanyuma umwe agacavuga ati rero urabona korobiyare ntiyogendera mu ikamyonete ngo izuba rigenderera mwakira emwe bagaca baharu batereka turondere ya indi pfunganye kandi ifise climatisere bamuklimatiza aracumva imbeho bagaca bagira ati rero duje turabana ikibanza ciza cisoneye cyo kugira tuvuyeyo duje dukaraba bati none wewe gute wewe les frais funéraires miliyoni 5 ni jewe ubu numwe mu muryango bati woho bigenda gute mbega isanduku mwavuze ko ari 2 millions reka dushire ku ya 3 millions ndayigura ntangorane bati woho tuvuye kumushikanayo fagitire yo gukaraba ni jewe woho ati jewe ndamwambika kuva ku kirato gushika ku ikaruvati ati none woho bice bigenda gute ati jewe rero chamba jewe contact ati nzira hamagara abandi babwira ukuntu zoba ni muri protocole nkuru bakavyegeranya umuntu yishwe no kubura isahani y'ibijumbo n'ibiharage miranje itagira ibeyi izwi neza mu gihugu nivyo bimwishe ko abuze bagaca bamuhamba ku miliyoni 17 imiliyoni 20 bamara kuvayo bakamushikana bagakaraba kandi batanacafuye bakabesha Imana ishimwe cyane haleluya ikibabaje ni kimwe gusa yayo mafaranga bapfuma bayareka bakamuhamba mu gatamana canka karago basi bakayafashije imfuvyi zasigaye ndakubwiye bapfa kumuja gukaraba ibisigaye madamu nimba hapfuye umugabo n'utwana urimenya twebwe se turi abantu rero bakunda abapfuye ariko Imana yacu ni yabariho haleluya wibuke ko Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira bishate cya 2 kuva ku murongo wa 9 aravuga ngo Timoteyo ntukarondera urukundo ku bana b'abantu kuko mu minsi ya nyuma ruzoba rwatimvye ngo bazoba bikunda ngo badakunda nababo ariko uhanga amaso waguhamagaye Imana ishimwe cyane rero Mika acarana vyunyura mwavyumvise muri ajya amajambo aravuga ngo naritegereje abantu ndaminuza ndabitegereza neza atubona sanze ari mwiza gusumbya abandi ameze nk'umukere umukere ni igiti c'amahwa kiva kudukere twatuye dusosa ariko ndakubwire umukere ugiye kuraba akamaro kawo ni gake cyane kuko umukere tuzoja kuwusenya ngo cyane ngo harakanye ukawukorako ukuvisha amaraso ufise amahwa babi yawo tusiga abana bashonye ugiye gusoroma umukere ngo urabazaniye ni sumu urahwera Mika ngo abitegereze aravuga ati umuntu umwe nabonye ashobora kubasumbya ubwiza abandi ameze nk'umukere ati kandi umugororotsi nabonye wunde kubarusha ngo arusha ngo insobangane y'uruzitiro rw'amahwa mu yindi mvugo Mika yabitegereje ati nukuri naco ndindire kuzokura ku mwana w'umuntu aravuga ngo yemwe mwabantu mwe ntimwishimira inshuti nkuko bamwe bagenda bahonyora abandi ngo ndo kwa banaka none kubo kwa banaka c'est un problème ku bandi uraze ko hari abantu batavuga base wabo bace bivuga amazina ya base wabo kubera ba papa baba ari bakene aho kuvuga se yamuvyaye akavuga ba onkre bati mbe wowe uwo kwande hajyaga ngo mbega ngo kwa banaka ngo ubuhabona neza ate wamfete ngo uje ngo ni famille oya ikibazo nticyayisho bakubajije so na nyoko uwo kwande mugabo kubera bo haba oya di reka
niwe reka kubishimira kuko benshi barabagoranwa benshi bakabakenana bakabasonza n'ababafise rero Mikaya ngo ntimukishimire abantu ingorane z'abantu ngo jewe uranzi ugasanga umuntu agira n'ikamba mbiri ipataro yarometse tikigira hifata mugabo kubera kwishimira abantu byamukuriyemo ngo gute mwamvere ngo twe ngo turi muri famille royale gute n'ibintu mbona kuri we abantu ati imiryango banza mureke ati kubera umuhungu azohagurukira se wiwe abacamanza bafise imanza zingana iki zopoza abahungu n'abavyeyi babo urazi ntuntu bitera umuvyeyi kubona umwana wareze wigishije wagaburiragize gute aguhindukira umwanse wa mbere ngumubwa nawe agakengera nde nyina bukwe n'umukazana byo murabizi n'akamango ati rero muzosanga umwansi wa mbere w'umuntu azova mu nzi we ariko Mika amaze kubikenguza neza ngo abirane ku murongo w'indwa aravuga ngo ariko jeho ngo nzohanga amaso Imana y'agakiza kanje ngo kuko ndabizi neza azonyumva ninamuhamagande mu magorwa yanje Yesu ashimwe cyane Yesaya 55:20 aravuga ngo ni muntu mbere mukizwe mwampera z'isimwe kuko ari jewe Mana atayindi kuri